Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijanye inshuti mugenzi mukunzi wa kiganiro abakunzi b'amahoro. No munsi uri kumwe na Rudas Manirakiza nkafise umutumire Teddy Harushimana niwe yaje kudufasha uno munsi aho tugira twige ku cigwa citwa amahoro. Ico cyo tugira twige ko aho tubona haba mu ndamukanyo tuvuga amahoro, haba mu gihugu abantu batugira amahoro, haba mu manza babanza kuramutsa amahoro. Niryo jambo tugira twige ko kandi nize ko riza kudufasha kugira ngo tumenye nge twe kwifata n'icyo twe gutinya n'ibyo twe kwirinda kugira ngo tubane dutsimbataza ayo mahoro. Rero umutima wacu reka tumuramutse nawe cyo turamutsa gome hanyuma kandi yaramutse n'abariko baradukurikirana. Mutumire wacu turabaramukije. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe kandi nongera kandi ndamutsa n'abakunzi bakino kiganiro. Murakoze cyane. Tuneze kongera kuhurira hano kugira ngo tuganire muri kiganiro abakunzi b'amahoro. Namaze kuba yuko tuvuge ku ijambo amahoro. Kandi amahoro nkuko namaze kubivuga ni ijambo rikoreshwa mu mpande zose. Mbege umuntu avuze amahoro abavuze iki? Amahoro ni ijambo riremereye cyane kandi rifise insobanuro zitandukanye. Mugabo kuri jewe ndiko ndavuga amahoro no kuvuga ni nyifato yo mu mutima no mu mushaha w'umuntu. Inyifato izana umuntu kumva yuko atekanye muri we, atakintu na kimwe kiko kiramuhungabanya canke se naho hoba ariho ibibazo bihari kumbure hari ibintu kanaka kene mu buzima bwiwe nahatabifise mugabo akumva muri we aratekanye. Umva rero ayo n'amahoro no vuga yuko ari nyifato yo mu mutima. Mugabo kandi amahoro no mugisha. Mu gihe ubwiye umuntu ngo amahoro cyangwa se uramukije umuntu amahoro cyangwa se ukabwira umuntu ati amahoro y'Imana abane namwe no mugisha, no kuvuga ngo ubumubwiye ngo mu vyo ugiyemwo ube mu mutekano wuzuye kugira ngo ikintu cyose wavukora kubera ko uzoba uri mu kirere citwa amahoro, citwa gutekanirwa n'ibindi vyose biraza kugenda neza. Hanyuma ubwira gatatu turiko turavuga amahoro, no kuvuga ngo ni muri ca gihe usanga haba ariho ikirere gituma abantu bumva yuko ibikorwa bariko barakora babikora atangora n'imihari, bashobora kwishira bakizana, bashobora kwidegemvya haba mu ruja n'uruza. Urumva ivyo vyose bisigura amahoro. Urumva rero mu ncamake amahoro rero je ndafata mu ngingo zishika kuri zitatu. Ubwa mbere amahoro nayo mu mutima ni nyifato y'umutima n'umushaha w'umuntu bimutuma indani yumva yuko atekaniwe ataruhagarara. Ivyo navyo bigaca bimutuma aruhuka neza n'ibindi bintu byose ashobora gukora akumva yuko ashobora kubikora yidegemvya. Mugabo kandi navuze nti birashobora gushika uwo muntu hakaba ari ibibazo, hakaba ibintu kanaka adafise, mugabo agahitamo yuko ya nyifato yo mu mutima wiwe yuko ariyo iganza, akavuga ati naho hari ibibazo mugabo sinemera yuko bino bibazo biza kumpungabanya, ndemeye kubirengera, ndemeye kwizera Imana yuko yavingirira neza. Uwo muntu agaca atekana muri we. Ubwira kabiri navuze yuko amahoro n'umugisha. Mu gihe wifurije umuntu, mu gihe uramukije umuntu ukamubwira ati amahoro, ubu mwifurije ikintu kinini cyane. Mugabo kandi murabe no mu vyete vyinshi Paulo yandikiye amashengero atandukanye, ari ahantu henshi cyane aguma ababwira ati amahoro agwire muri mwebwe cyangwa se amahoro y'Imana abane namwe mwese. Urumva n'umugisha. Hanyuma ikigira gatatu amahoro ni kirere kitarimwo akajagari, kitarimwo intambara, kitarimwo uruhagarara. Kirere gishobora gutuma umuntu
yumva yuko ariko arishira akizana. murakoze cyane. maze kubakurikirana nca numva nosoma iri jambo riri mu ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 20 ujya murongo wa 19 havuga ngo nuko kuri uwo munsi bugorovye niwo munsi wa mbere w'iminsi indwi inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza abahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Usimbye ku 21 haca havuga ngo Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe. Umurongo wa 26 haca havuga ngo maze iminsi 8 iheze abigishwa bari mu nzu ukundi gushasha na Toma bari kumwe. Yesu araza inzugi zari zugaye abahagarara hagati ati amahoro abe muri mwebwe. Nagira nce ngaruka niri jambo ngo amahoro abe muri mwebwe. Inzugi zari zugaye bafise ubwoba bafise ibibazo mugabo abipfuriza iryo jambo rivuga ngo amahoro abe muri mwebwe. Dufashe muri izi ngingo zitatu aho umuntu abungabunga amahoro yo mu mutima canka akipfuriza umugisha umuntu iri turishira mu mwanya w'uyu. N'amajambo akomeye cyane yavuzwe n'umwami wacu umwami w'abami Yesu Kristo, kandi n'amajambo yavuze igihe yazuka mu bapfuye. Mwibuke yuko igihe yazuka mu bapfuye yarahejeje kunesha urupfu na kuzimu. Rero turabona kimwe mu bintu umwami wacu Yesu Kristo yifurije abantu cyangwa se yashize imbere yari amahoro. N'imbere yuko ababwira ati nimugende ku isi muhindura amahanga kuba abigishwa banje, yabanje kubifuriza amahoro. Aravuga ati amahoro abe muri mwebwe nk'uko data yantumye namwe ndabarungitse. Umva rero iki kintu bita amahoro turabona yuko ku Mana ni ikintu gihambaye cyane. Iyo rero Imana ivuze ngo amahoro abane namwe, ni kuvuga ngo mugerageze mwibagira ibindi byose bakikuje, mugabo mutekane kubera yuko ari jewe mahoro yanyu. Mwibuke yuko n'imbere yuko umwami Yesu aza hano kuri ino si akambara umubiri akavukira nga kuri ino si, mwibuke yuko umuvugishwa n'Imana Yesaya yari yaravyereswe, yaravugishijwe ibijanye no kuza kwa Yesu Kristo. Yaravuze ngo azokwitwa umukama w'amahoro. Bisigura rero Imana irakunda umuntu atekanye muri we, mugabo adatekana kubera ibintu afise, adatekana kubera inkuru nziza, mugabo atekana kubera yuko Imana Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Umva rero mu gihe rero Yesu yabwira abigishwa biwe, urumva yagiye kubabwira amahoro kuko bari mu gihe kidasanzwe, bari mu gihe binyegeje, bari bazi ati wa muntu twakurikira none ko yapfuye, ko bamushize no mu mva, none ba bantu bamwishe cyangwa se batumye apfa, mbega natwe ntibava baduhiga, natwe baducishe ku buhombo batwice. Mugabo turabona umwami Yesu amaze kunesha urupfu na kuzimu, aza muri bo mu buryo bw'igitangaza, inzugi zugaye kubera yuko yarafise ubundi bwiza n'ubundi bubasha budasanzwe. Bamubona ari hagati yabo, ababwira ati amahoro abane namwe. Mwandi majambo ntusiwe kandi gutinya, ndi muzima. Rero nibaza yuko aya mahoro turiko turavuga na aya mahoro ubwa mbere atangwa na Yesu Kristo. Sa aya mahoro nivyo turakeneye kuba ahantu atantambara ihari, ni byiza kuko bituma abantu bashaka kurangura imirimo yabo batekanye. Mugabo kandi turabizi ari umuntu ushaka kubona mu bigaragara afise ibintu byiza, wanashaka ukamushira no mu ciciro c'abatunzi c'abantu bamerewe neza, mugabo muganiriye ukumva uruhagarara afise muri we, niho rero ucubona yuko iri jambo amahoro rikomeye. Kandi aya mahoro tuvuga na amahoro yonyene ashobora gutangwa n'Imana. Ngomba ndabisubiremo, amahoro yo mu mutima ntatangwa n'abantu, ntatangwa n'ibihe urimwo byo kumererwa neza, mugabo amahoro y'ukuri yo mu mutima atangwa n'Imana, atangwa na Yesu Kristo mu gihe wemeye kumwimika mu buzima bwawe, kuko ni umwami w'amahoro. Niba caheza akagwereza ayo mahoro, maze nawe ayo mahoro ugaca ushobora kuca uyahereza abandi. Ni ijambo rikomeye cyane. Utweretse aho ayo mahoro ava, kandi iyo soko y'amahoro bamwe barayirengagiza, abandi bakavyumva ku matwi,
abandi bakabivuga ku munwa, abandi. Rero aya mahoro twumva adatangwa n'ibyo umuntu afise, adatangwa n'ibihe umuntu arimwo, adatangwa n'igihugu umuntu arimwo, ariko ari amahoro yo mu mutima. Amwe babwira ati mugire amahoro naho mufise ubwoba nibuhere, hariho urengeye amahoro. Nocengera kuri iri jambo Yesu akunze kubwira abigishwa biwe avuga ati ndi kumwe namwe imisi yose, ndi kumwe namwe ubutakibavirira. Mbega uko kuba na Yesu ubudatandukana tubushikira gute, bwobwo budufasha iki? Ngaruke kuri rya jambo ivyo umuvugishwa wa Yesaya yeretswe imbere ko umwami Yesu avukira hano kuri nosi. Yaramubona mu mazina cyangwa se mu bintu vyamuranga, yavuze yuko ari umukama w'amahoro. Iyo rero Yesu Kristo agusezeraniye yuko agiye kubana na wewe ubutakivana, no kuvuga ngo ya mahoro nyakuri aca abana nawe ibihe bidazoshira. Ikintu cyonyine gishobora guhungabanya amahoro muri wewe ni mugiye wewe ufashe inzira atariyo. Kuko urashaka kuba ufise Yesu umutima wawe, kuvuga ngo ukaba ufise ayo mahoro, kuko ayo mahoro kugira ngo uyazigame, ndiko ndavuga amahoro yo mu mutima, hariyo ibintu bimwe bimutegerezwa kwirinda. Nk'akarero, ntushobora kuba ufise amahoro ya Yesu muri wewe ari muco utangura gufata inzira z'ububeshi. Kuko kenshi abantu baravuga ubusambanyi, baravuga ubwicanyi, mugabo ari ikindi kintu bibagira n'ububeshi. Kuko hajya iyo uri umuntu uri kurabesha, Bibiri ivuga ngo se w'ibinyoma ni shetani. Ni kuvuga ngo iyo umwana w'Imana ahisemo kugendera mu nzira z'ibinyoma, mu yandi majambo aba yugururiye shetani urugi rwo kugira ngo ahungabanye ya mahoro ari mu mutima w'umuntu. Nico gituma turiko turavuga amahoro, dusubire kandi twumve yuko ni Yesu Kristo wenyene ayatanga, kandi mu gihe Yesu adusezerana yuko azobana natwe mu gihe tumwakire, mu gihe twizeye igikorwa yakoze cyo gupfa no kuzuka kugira ngo aducungure, ayo mahoro araza agashibamira imitima yacu. Rero naco gituma mubaje ikibazo ciza, ni gute ayo mahoro rero twayashikira? Rero inzira ya mbere nuko utahura yuko umwami w'amahoro yaraje kugira ngo aguhereze ako gakemanyi k'ubuntu. Nagomba ndabisubiremo. Ako gakemanyi kitwa amahoro, Yesu Kristo yaje kugira ngo akaguhe ku buntu. Ico usabwa wewe nuko wizera ico gikorwa yakoze. Hanyuma ubwira kabiri, navuze ni ayo mahoro mugabo bisaba yuko tuyabungabunga, bisaba yuko tuyazitirira, twirinda ikintu cyose cotuma atosekara. Ico naco nakivuze ni ikintu bita icaha. Iyo rero tuko turavuga icaha, hari abantu bafashe bagira urutonde rw'ivyaha ibikomeye, ivyaha vyitwa yuko ari bito bito. Mugana ngo ndakubwire ngo icaha cyose ni icaha, kandi kirahungabanya ya mahoro ari mu mutima wawe. Rero nibaza yuko ari umugisha udasanzwe kumva yuko umwami Yesu ubu yadusezeraniye ati azoba ari kumwe natwe gushika ku mpera z'isi. Umva rero ivyo navyo ni sezerano, bisigura ngo ahantu hose ndi, nimba ndi umwana w'Imana, nimba narizeye igikorwa Yesu yakoze cyo gupfa no kuzuka, nimba ndavyizeye, nuvuga yuko ayo mahoro abana nanje. Si ibintu nsaba, sisaba amahoro ngo mpereza amahoro, kuko umwami w'amahoro avyagiye muri jewe. Urumva rero muri ico gihe ikindi kintu rero dusabwa ni gute rero ayo mahoro tuyahereza abandi. Kuko urumva mu gihe je ntekaniwe, mugabo nkacangira ababanyi, nkacamba mu kibano kirimo abantu bama bashamirana, ni gute jewe umuntu afise ayo mahoro, niko ndavuga amahoro yo mu mutima, nshobora kuyasangiza abandi bari mu kibano. Sinzi ko nogira ko ikintu ca mbere mpamagare gukora jewe mfise ayo mahoro, nuko ncika igishinga ntahe kizima, nuko ncika intahe igendagenda. Kuko abantu barashaka kutwita bakizwa. Umuntu arashaka kukubona ufise Bibiliya,
akakwita pasitori akakwita ngo ujya ngo ni umukizwa. Umuntu arashaka kukubona uri kurasemerera uvuga Yesu akakwita yuko uri umukizwa. Mugabo muzorabe ikintu kiza kwemeza abantu koko yuko ijya Mana ujya Yesu wakiriye yuko wamwakiriye koko ni ibikorwa byawe n'ingendo yawe. Ni ukuvuga yuko rero hajya mu kibano jewe umuntu ufise amahoro mpamagariwe kuba umuntu adatera umudugararo aho ndi. Mpamagariwe kuba umuntu anywanisha abandi. Mpamagariwe kuba umuntu agendera mu nzira zigororotse. Mpamagariwe kuba umuntu kuba icitegerezo. Mpamagariwe kuba umuntu ashira imbere ubutungane. Urumva rero iyo ni ingendo ya mbere ishobora gutuma mpereza amahoro abandi. Kuko murabizi abantu batera umudugararo ntibawutera ari bonyene, bama barondera abandi bafadikanya nabo muri ico gikorwa kibi. Umva rero mu gihe rero baje kuri yo kukurondera wo kubera yuko wuzuye amahoro, urababwira ati jewe iyi nzira muri ko muransaba ibi ni bikorwa bitera umudugararo sinifadikanya namwe. Mwibuke muri Zaburi ya mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 baratubwira ngo hahiriwe umuntu atagendera mu nama y'ababi. Kuvuga ko hajya mu kibano nibampamagara kugenda gukora ibibi nzobabwira ni oya iyo nzira murimo siyo sinzira ishika. Urumva rero ico ni kimwe mu bintu je ntegerezwa guterera kugira ngo babandi bariko bariyumvira inama mbi bambonye jewe yuko ntifadikanyije nabo baravuga ati ujya muntu naho turi kumwe mu kibano mugabo ntameze nkatwe kuko wewe izi nzira zituma habaho umudugararo wewe ntazo ashigikiye. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira igira kabiri ishobora gutuma abantu nabo nyene baronka kuri ayo mahoro no kubabwira wewe amahoro ufise aho yavuye, isoko y'amahoro yawe. Kuko singira amahoro nkuko twatangiye tubivuga kubera ibintu mfise cyangwa se kubera ibintu nanyoye cyangwa kubera imfungurwa nafunguye. Mfise amahoro kubera ko nizeye nyene amahoro ari we Yesu Kristo. Umva rero inzira kabiri nukagenda kubwira bajye abantu ngo hariho ubutanga amahoro. Birashoboka yuko ushobora kubaho utekaniwe ukabumbwa n'ibyo ufise kubera yuko hari ibanga natahuye. Iryo banga no kwa ari umwami w'amahoro. Muri ico gihe birasaba yuko abo bantu ubashikira aho bari mu buryo butandukanye Imana ishobora kuguhishurira kugira ngo abo bantu ushe kugenda kubabwira ibijanye n'umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo. Ubwira gatatu no kuba umuntu atatura amatati. Murabizi yuko mu kibano hamariho ibintu bitandukanye bituma abantu badahuza kuri ibi nibi. Wowe utegeza kuba umuntu ugeze imbere y'abo bantu ugerageza kutagira uruhande uhengamiye. Ukavuga ati reka numvirize impande zose maze ntange umuti ushobora gutuma izi njyane zari zihari hagati y'abantu babiri canke hagati y'ino migwi ibiri kugira ngo hagaruke amahoro, hagaruke ituze muri aba bantu kugira ngo babe mu kibano gitekanye. Murako cyane aha ncangaruka kuri ijambo nsubiye gatoya. Ibi tuko turavuga ibi twipfuriza abantu ibi tugomba ko abantu babamwo bamwe bavuga bati vy'ukuri byari byiza mugabo bitubuza umwidegemvyo. Wavuze ngo ntibabeshe ntibagire gutya ntibagire gutya mugabo isi iri kigenda gutyo nyene ishaka ivyo nyene. None uvuze ati jewe sinumva no hava mbamboshe nta mwidegemvyo rafise twamubwira ngo iki? Ico ni kibazo kigumye cyane gose kuko abantu benshi baratinya kwakira umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo kubera ko batinya gutakaza inyungu zimwe bari bafise. Bagatinya n'amategeko yiwe. Kumbure kubera ko bibaza bati bijya bintu vy'Imana biri nta kuryoherwa kurimo. Ni ibintu bituma abantu barambigwa. Rimwe na rimwe bakabifata ko ari ivy'abantu batize, by'abantu nyene mu buzima bananiwe n'ubuzima. Umva rero bigaca bibatuma bumva yuko bidakunda yuko bifatikanya namwe. Rero abo bantu turakeneye kubabwira ubutumwa buvuga ngo isi n'ivyayo biriko birashira. Kandi nibaza yuko gushika uno munsi abo bantu turakeneye kandi no kubaha uturero tumwe. Hariho abantu benshi cyane banashaka bari mu bihugu
biteye imbere. Ugiye ukaraba uno munsi ibi bavuga by'abantu biyahura, ugiye ukaraba ibitigira binini biri muri bajya abantu baba muri ibya bihugu twege twita yuko ari ibihugu bitunze, ibihugu rutura biteye imbere. None gute umuntu aba mu gihugu giteye imbere byitwa yuko afise mu bigaragara afise kumbure aho arara heza, akora akazi ashaka kuronka amahera menshi, ashaka kuba agendera mu muduga kumbure mwiza, ashobora kwinezereza mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwose ashaka, maze uwo muntu agacagera ahantu yahura. Kwivuza birasire byose birahari, nta kibazo na kimwe afise. Mugabo gute uwo muntu ashobora gucashika ahantu yahura? Bisigura yuko umwana w'umuntu ukururanirwa kwiwe no gutera imbere nta handi kuva gukomoka ku Mana yamuremye. Kuko bijya bintu byose abantu twita ibifadika byiza, si ukuvuga yuko Imana itabishigikiye, kuko anashaka nkosora. Imana si ukuvuga yuko idashaka ko abantu baroranirwa, abantu baba ahantu heza, abantu bagira amagara meza, abantu biyunguruze mu buryo bwiza, abantu sinzi bamererwe neza mu mpande zose. Ibyo Imana irabishigikiye cyane gose. Mugabo ikibazo kiri muco no kwita nibiki dushira imbere. Kuko hari urutonde. Mu bisanzwe Imana nitegeza gufata ikibanza ca mbere mu buzima bw'umuntu. Maze bijya bintu vyose dukeneye, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibiduha nk'inyongera. Umva rero mu gihe umuntu atangiye kwiruka inyuma y'inyongera, hakwiruka inyuma yitanga ivyo bintu, nuvuga ngo kwiruka inyuma y'umuntu atanga izo nyongera, urumva ko ibintu uba ubicuritse. Nico gituma ubona ku isi hari akajagare, abantu bashaka biruke inyuma y'ubutunzi, bagahamira ibintu bifadika, bagahamira umunezero w'inosi, ugatusanga barawinjiyemo mugabo ntubahereje amahoro. Kuko baguma barondera, baguma bashaka ibindi, kuko umengo mu muntu hameze nk'ahantu hari kinogo kirekire, naho woshiramo ibintu byose vyitwa ivy'ubutunzi, naho woshiramo ibintu byose vyitwa kumenyekana, ukaba rurangiranwa, ico kinogo nticigera cuzura. Nico gituma kugira ngo umuntu amererwe neza muri we, atekanigwe, ikintu conyene gishobora kubikora ni mu gihe wemeye ukihana ibyaha byawe, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, maze akaguha ya mahoro nyakuri. Ego nca nibuka akantu bara batwereka tukiri ku ishuri, barabakizwa bakabaza ikibazo ati none nk'ubu wewe niwaheze amashuri uzokora iki? Umwe araduga ati je nzogira gutya, nzofasha abavyeyi banyitangiye by'ukuri, ndetse nanjye nubaka inzu, mpave ndongore, naronka akazi keza. Umuntu ariko adonda ivyo, umuntu atagoma yandika ubusa. Ati hanyuma rero tuzimaze kubironka, tuzanyumvire ku Mana yandemye. Gaca mushirako kimwe. Uwundi ati icari kuba ciza nari guhera kubanza kwiyumvira ku Mana yandemye, impaye guheza ayo mashuri, yampaye n'amagara meza ngashobora no kuyiga, n'ibindi. Hanyuma kwa kubakira abavyeyi, kufataniza abavyeyi bukaba ubusa, ukaguma wugira ko ubusa n'ibindi byose wipfuza, atuzosanga ufise igiharuro kinini cyane giheriye kuri kimwe, ugashaka ko amazero menshi n'amamiliyaride wayashikako. Muguhereye ku busa uzosanga ufise ico cyanyuma citwa kimwe, na bya bindi navyo usa nuko wabibutse. Sinzi uwo muntu yiyumviriye gutyo wamushigikira cyane. Uwo muntu ndafise ahantu ndamushigikiye, kubera ko wewe yashatse kwerekana yuko Imana uyishize imbere niho ibintu byawe bigira agaciro. Nico gituma navuze ni ndamushigikiye, kubera yuko vy'ukuri Imana nitwayishira imbere, tukabeshwaho nayo, tukabaho ubuzima bwacu kugira ngo tuyiheshe icubahiro, tukitwararika kumenya impamvu turiho ku isi, tukitwararika kumenya igituma yaturemye, igituma yadushizeho, maze tugakora ibijanye n'ubugombe bwayo, niho ibindi bintu bica bikurikira ibitwita ibifadika. Rero nako ndavuga nti kimwe mu bibazo bihari uno munsi mu bantu bari ngaha kuri ino si, baracurika ibintu, bashaka bafate ibintu Imana yita inyongera bakabirutisha Imana. Jewe rimwe na rimwe muravuga nti
by'ukuri Imana ni nyina amahoro, irihangana, iraturaba, ikaraba, ikavuga ati uyu ni je namuremye, ni je namuguru urya muryango, none iraba mu kanya gato afashe ibintu namuhaye, nivyo bisije bitangura gucika Imana yiwe, ako jewe ncika Imana yanje. Nagomba ndakwibutse no mu Banyisirayeli, mu gihe Imana yariko irabakura muri Egiputa, hari amajambo menshi Imana yagira ababwira. Yabwiye ati nimwafungura, nimwajya mu gahimba, ntimwibagire. Umva rero abantu benshi bararonka ibintu bagaca bibagira yuko utanga ivyo bintu nyene umugisha ni Imana. Simvuze yuko ibintu byose byiza yuko ari Imana bitanga, kuko ari abantu bashaka kuronka ibintu byiza bakabironka biciye mu nzira mbi. Hariho nk'abantu nk'akarero baronka ibintu kubera yuko batanze ibiturire. Hari abantu baronka ibintu byitwa yuko ari byiza kubera yuko babeshe, kubera yuko baremantanije, kubera yuko baciye mu nzira zidahesha Imana icubahiro. Mugabo nagomba mvuge ni hari ibyiza Imana nayo itanga. Kenshi ndakunda guha uturira abantu nti itandukaniro riri hagati y'ivyiza Imana itanga n'ivyiza Shetani atanga, nuko ivyiza Imana itanga iherezo ryavyo nta mubabaro urimo, hama harimwo amahoro. Mugabo vya bindi bitangwa na Shetani iherezo ryavyo no kumaramara no kubura amahoro. Ni vya bindi nakunda ndavuga nti biratangaje cyane kubona abantu basa nuko baroraniwe mu bigaragara, mugabo wagenda kuraba ubuzima bwiwe yamafate biyayura mutwe. Ukibaza ati none igikabuze kumengo vyose yarabifise, ni kubera yuko yaracuritse ibintu nkuko natangwe ndabivuga. Rero Imana ikwiye gufata ikibanza ca mbere kugira ngo nibindi vyose turiko turakora nitwemera tukarongorwa nayo, niho vya bindi vyose dukora bica bicika ubutunzi. Ahandi naho ngo ni muri Matayo 6 niho Yesu Kristo wenyene ubwiwe yabwiye abigisha be ati mubanze mwitwarare ku bwami bw'Imana no kugororoka, n'ivyo bindi muzogira gute muzovyongerwa. Urumva Imana irabizi yuko dukeneye gufungura, irabizi ko dukeneye kwambara, bijya bintu byose ubona twama twifuza irabizi ko bikeneye. Mugabo irakubwira ati banza witwararike ubwami bwanje no kugoroka, kuko muri uko kwitwararika ubwami bwanje niho harimo ya mahoro, niho harimo kwa kuzigamwa, kwa kurindwa. Kuko ni witwararika ubwami bwanje, ni wankurikira, niho n'ubuzima bwawe buzoba bwuzuyemo umunezero. Hanyuma ikindi kintu nagomba nganiriza abantu bariko baratumviriza n'abariko baradukurikirana, biratangaje cyane uravye iherezo ry'ibi bintu byitwa ibifadika, abantu birukira bagashika n'ahantu bahungabanya amahoro. Gatsanga umuntu ariko atera umudugararo kumbure kugira ngo aronke igiti kanaka, canke se akabeshera umuntu kanaka kugira ngo ashikire ubutunzi bwiwe. Mugabo ugiye kuraba iherezo ry'uwo muntu, uravye imva bashiramwo bashinguramwo umubiri w'umuntu. Igihe cyose iyo tuherekeje abavukanyi, iyo tuherekeje abo mu miryango yacu canke se ababanyi bacu, ukaraba kijya kibanza bashinguramwo umubiri w'umuntu, ukaraba ukuntu kingana. Kenshi usanga ari metero 2 kuri 3 mu gihe ari umuntu akuze. Uravye bwaguke usanga atari ibintu binini cyane. Mugabo ugacugerageza kwiyumvira ati ubuzima bwiwe bwose yarirutse, ariko arondera ibi nibi, mugabo raba amaherezo yiwe biherenga. Nico gituma namambwira abantu nti nube umuntu ugerageza kwitwararika ubwami bw'Imana no kugoroka. Raba yuko imbere y'Imana wewe n'Imana bimeze neza. Ni wisuzume urabe koko yuko mu mutima wawe wahaye ikibanza ca mbere Imana. Urabe yuko mu buryo bwawe uriko urabamwo ku munsi yuko uri umuntu utanga amahoro aho uri, yuko uri umuntu ushigikira amahoro, yuko uri umuntu ukurikira amahoro aho uri hose. Urabe yuko uri umuntu mu manza uca, yuko uca imanza ziroranye, kuko ivyo bikorwa vyiza uriko urakora nivyo bizogukurikira umunsi tuzorenguka imbere y'Imana. Imana izotubaza mbega cagiye wari ku isi, cagiye naguhaye impwemu z'abazima, mbega ubwenge naguhaye wabukoresheje gute, mbega ico no kwita ama opportunité sinzi ibihe vyiza Imana yaguhaye ukoresha. Ego ibihe vyiza Imana yashize imbere yawe ukoresha
mbega wavyifashemo gute? Mbega wabikoresheje kugira ngo umpeshe jewe Yesu Kristo icubahiro, cyangwa se wabikoresheje kugira ngo wewe umenyekane jewe uranyibagira? Rero naco gituma ari ikintu gikomeye cyane. Aya mahoro Yesu Kristo yabanje kwifuriza abigishwa biwe, aya mahoro tubona n'intumwa ziwe mu nyuma ba Paulo n'abandi bagiye bifuriza abantu babwiye ubutumwa bwiza. Turabona yuko ayo mahoro niyo rufatiro rwo mu mutima w'umuntu, bituma na ryajwi ry'Imana, erega ijwi ry'Imana turyumva kubera yuko kenshi dutekaniwe mu mitima yacu. Uri umuntu uhungabanye biragoye cyane yuko umenya ati iri jwi ndiko ndumva ni ry'Imana cyangwa se ry'Imana. Hanyuma kandi mumenye turi ngaha kuri ino si kugira ngo by'ukuri tuyitunganye. Ahari akajagari tuhazane ordre, tuhazane urutonde. Ahari ndabyite gute, ahari intambara twege dushoboye kuzana inyishu z'amahoro, kubera yuko twakiriye umwami w'amahoro. Mu bisanzwe kuri ujya muntu yamenye Imana niwe yategereza kuba uwa mbere azana amahoro, kuko abisi mugerageze murabe mu bihugu bitandukanye. Je umuntu nkurikirana rimwe na rimwe ibivugwa hirya no hino ku isi, ibihugu birashamirana, bakazana abahuza kugira ngo babafashe kumvikana, mugabo batsanga ivyo bumvikanye umwe kumbe ariko ahenda uwundi, yamubwiye ati ndemeye tubanze dushireho akaruko gato kugira ngo tworohereze abantu, mugabo batsanga aca mu ryahumye uwundi aca asubira kandi gutera umudugara hirya no hino. Kubera iki? N'abantu abantu barafise aho bagarukiriza, mugabo amahoro y'Imana itanga niyo mahoro ahoraho. Murakoze cyane inshuti mugenzi baradukurikirana, nagera kwipfurize ngo amahoro ya Kristo Yesu abe muri wewe, akuganze, wakira umwami w'amahoro, kandi wone wamwakira uzobona yuko hariho ibindi wari warahomvye umaze kwinjira muri Kristo Yesu. Rero ndakwifurije amahoro ya Kristo ngo bane nawe. Ndashimiye mutumire wanje, ngashimira nawe ariko baradukurikirana mwese. Imana ibahezagire naho butaha. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace, ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.